Ndabaramukije mwese inshuti zanje, muri kino gitondo kidasanzwe ndabahaye amahoro y'Imana. Rero nagomba uno munsi tuvugane kw'ijambo rivuga ati mbega umuntu naho yoba ari umunyabyaha Imana iramwumva? Ego cyane, Imana iramwumva. Iryo jambo niryo tugomba tuyage uno munsi, bisigura yuko Imana iradukunda cyane ku buryo ikunda abantu bose ata n'umwe avuyemo. Imana yarakuremye, ikurema mu ishusho yayo, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Nico gituma idashobora kukureka na gato, aho uri hose irakwitayeho, gusa iguma irindiriye yuko uja ku murongo, uza hama ugakora ico igomba, ukaja mu mugabane w'abana bayo. Rero ikintu gusa kimwe usabwa ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ngo ushobore kuba mu mugabane w'abana b'Imana. Hama urushirizeho kwidegemvya mu gusaba ico ugomba no mu guhamagara Imana, kuko kenshi iyo umwana afise ico adatunganije na se, biramugora kugira ngo amutumbere canke amubwire ikimubakiye. Turavye rero Abacamanza igice ca 13 turabona ingene Samsoni yavutse. Haratubwira ngo maze Abisirayeli bongera gukora ivyo Uhoraho abona ko ari bibi. Uhoraho abatanga mu maboko y'Abafilisitiya kumara imyaka 40. Kandi hari umuntu w'Isora wo mu muryango wa Badani yitwa Manowa. Umugore wiwe yari ngumba atigeze kuvyara. Umumarayika w'Uhoraho yiyereka uwo mugore, aramubarira ati raba uri ngumba, ni wigeze kuvyara, ariko uzosama inda uvyara umwana w'umuhungu. None rero uzuzire akaziri, ntunwe vino canke ikiboreza na kimwe, kandi ntuzurye ku kintu na kimwe gihumanye, kuko heraba ugiye gusama inda uvyara umwana w'umuhungu, kandi ntihaze hagire urupfuhe rumugera ku mutwe, kuko uwo mwana w'Imana azoba umunaziri ku Mana uhereye akiva mu nda, kandi niwe azotangura kurokora Abisirayeli abakure mu maboko y'Abafilisitiya. Uwo mugore aragenda abarira umugabo wiwe ati umuntu w'Imana yaje ahondi, kandi mu maso hiwe hasa naho umumarayika w'Imana, kandi hateye ubwoba cyane, ariko sinamubagije iyo avuye, nawe ntiyambwiye izina ryiwe, ariko yambariye ko nzosama inda byare umuhungu, kandi ngo none nzire akaziri, sinzenwe vino canke ikiboreza na kimwe, canke ngo nge ikintu na kimwe gihumanye, kuko ngo uwo mwana azoba umunaziri ku Mana uhereye akiva mu nda. Rero Samsoni yabaye uw'Imana yategekanije kugira ashobore kubohora ubwoko bw'Abisirayeli mu maboko y'Abanyakanani n'Abafilisitiya. Rero Samsoni amaze kuvuka yakuranye ubushobozi, kuko yari afise mwemu yera yari kuri we, yakuranye ubushobozi budasanzwe, hama bituma akora n'ibintu bidasanzwe, kuko uravye ivyo yakora akiri umwana hose yagendera akora ibintu bitangaza abantu bivanye n'inkomezi zari kuri we. Hama umumarayika yari yabwiye abavyeyi ko batazokwigera bamumwa n'umunsi n'umwe, kugira ngo umushatsi wiwe niho yari novuga ko ryari banga ry'inkomezi ziwe. Imana irashobora kuba ifise ikintu kuri wewe yagushizemo inkomezi, ashobora kuba ari amaguru yawe, ashobora kuba ari amaboko yawe, ashobora kuba ari umutwe wawe, ushobora kuba ari igihimba kimwe cy'umubiri. Imana yafashe ishiramwe inkomezi, irashiramwe inkomezi kugira ngo ico gihimba kize kikubere icakamaro, kize kigufashe mu vyo ukora, kize kikuzanire inyungu nyinshi. Ariko benshi muri kino gihe ntibamenya bati Imana yashize inkomezi mu maboko yanje, ntibamenya ati Imana yashize inkomezi mu maguru yanje. Nico gituma usanga umuntu ariko arakora agakora ibintu ndetse bidahuye n'ingabire yiwe, ugaca usanga yananiwe kenshi. Ariko rero ngaha turabona yuko Samsoni
umushatsi wiwe niwe wari mwinkomezi. Byasaba ko uwo mushatsi awubungabunga akawuzigama kugira ngo ntuze wigere umuva ku mutwe. Ariko Satani nawe iyo amaze kumenya ico gihimba, wewe nubwo utokimenya, nubwo utosenga kugira ngo Imana iguhishurire igihimba Imana yashize muri wewe, canke uruhande Imana yashize muri wewe rufise inkomezi nyinshi zo kunesha abansi, Satani wewe arabimenya. Maze Samsoni aja i Gaza, abonayo maraya yinjira iwe, babarira abigaza bati Samsoni ashitse hano. Baramuryamira, barara bamutegereye ku irembo ry'igisagara, bakesha ijoro ryose banumye, bati tubanze turorere buce duheze tumwice. Ariko Samsoni ariryamira gushitsa mu gicugu. Hageze mu gicugu aravyuka, afata inzugi z'irembo ry'igisagara n'ibikingi vy'irembo, abishingura byose hamwe n'igihindikizo cyavyo, abita ku rutugu, abidugana ku mpinga y'umusozi aharabana n'i Heburoni. Satani rero arafise aha abantu ariko arakwegereza kugira ngo bagukure mu mugabane w'abana b'Imana, bagukure muri protection y'Imana. Rero turavye ikintu ca mbere Samsoni camwononeye nuko yagiye mu ngeso zitameze neza, agenda mu ngeso z'ubusambanyi, bituma yimatanya n'abantu bataribo. Rero muri ico gihe umuntu wese iyo hari abantu muhura bakagukura mu bugombe bw'Imana, bakagukura kuri promesse Imana iba yarashize imbere yawe. Rero ngaha anye turavye Samsoni yifatanije n'abagore b'abanyamahanga, abo nibo batumye ashobora kugira iherezo ribi, kuko bo bari bafise ibindi barondera, kuko Satani aca muri abo bantu nyene mbona kumenga baragukunda kugira ngo agutware icagaciro Imana yaguhaye. Rero turaraba umurongo wa 4 haravuga hati hanyuma y'ivyo Samsoni agomwa umugore yitwa Delila, yaba umwonga w'isoreki. Maze abaganwa b'Abafilisitiya baja iyo uwo mugore ari, baramubarira bati genda umuhendahende umenye aho inkomezi ziwe nyinshi ziva, n'uburyo twomushobora kugira ngo tubone kumuboha tumumare amanyama, nawe tuzoguha amafeza umuntu wese 1,100. Nuko Delila abarira Samsoni ati ndakwinginze mbarira aho inkomezi zawe nyinshi ziva, ico shobora kukuboha ugashira amanyama. Ariko Samsoni ntiyigeze amenya yuko umugwanizi yamuteye, ntiyigeze amenya yuko ariko ararondegwa kugira ngo ashobore gufatwa, ariko yisanga yabeshwe, yisanga yamaze kuba gutakaza ubushobozi canke amasezerano y'Imana, kuko umumarayika yabwiye nyina ati uwo mwana ntazokwigira mobwa umushatsi wiwe. Iryo ryari banga ry'abavyeyi, kandi nawe nyene bararimubwiye. Mugabo wewe ahitamwo kurimenera umuntu w'umunyamahanga abonye novuga nti nk'umugore wiwe, canke novuga ko batari umva yari nka maraya nyene, yari maraya. Bisigura rero yuko abo bantu bose wimatanya nabo si bose bagushakira amahoro. Ni kenshi bazokubaza ibintu wibaza ngo baragukunda, kandi batabikubariza ineza, wewe ukacuja ko ukababwira. Hari ushobora kukubaza ati ugejejehe ibikorwa kanaka, ugezehe, mu kutavuga ngo ashaka kumenya iterambere ryawe canke aho ugeze, ariko ashaka kumva aho ugeze kugira ronke ahagufatira. Rero aha anye Samsoni turabona neza umutego yaguyemo. Nukuri birababaje nk'umwana w'Imana yari yakuranye yarerewe mu bavyeyi bubaha Imana, ariko wewe ku munota wa nyuma akikura ko ubushobozi Imana yari yaramuhaye kubwo gusamara gusa, kubwo gusamara, kubwo umunezero w'ivyisi, kubwo kunkeka guhendwa. Rero bituma ashobora gutakaza inkomezi ziwe, kandi imisi yose iyo utakaje amasezerano, iyo utakaje icyo Imana yagushizeko, no kuvuga ucugira ibibazo vyinshi. Nihajye ucu usanga abantu benshi bafatwa n'ibigwara bitandukanye, abantu benshi bakagira ingorane zitandukanye, kuko uba wavuye mu biganza by'Imana. Samsoni abaganwa bariko
gukora novuga ko byari nk'ibirori batanga ibimazi byinshi babiha Dagoni imana yabo no kunezererwa kuko bavuga bati imana yacu yagabuye umwansi wacu Samusoni mu maboko yacu. Nuko abantu bamubonye batazira iyo mana yabo bati imana yacu yagabuye umwansi wacu mu maboko yacu, ari we yari umuranduzi w'igihugu cacu, yishe benshi muri twebwe. Maze bacuzuye umunezero baravuga bati nimuhamagare Samusoni tube turamwitwengera. Nuko baja guhamagara Samusoni bamukura mu nzu y'imbohe, ashitse imbere yabo baramwitwengera bamuhagarika hagati y'inkingi. Maze Samusoni abarira umuhungu yari amufashe amaboko ati njyana numve aho inkingi zibiri ziteze iyi nzu mbe ndazegamiye. Kandi iyo nzu yari yuzuye abagabo n'abagore, abaganwa bose b'Abafilisitiya niyo bari kandi no hejuru ku nzu hari abagabo n'abagore nk'ibihumbi 3 bariko barorera bamwitwengera. Maze Samusoni atakambira Uhoraho. Umurongo twari dukeneye n'uwa 28 uravuga uti maze Samusoni atakambira Uhoraho atewe mwami Uhoraho, ndakwinginze nyibuka umpese inkomezi iri rimwe gusa, maze subirize Abisirayeli mu nkoko aka kanya gusa, mpore amaso yanje yompi. Nuko Samusoni afata inkingi zompi zo hagati ziteze inzu arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe, ukw'ibumoso gufata iyindi. Maze aravuga ati reka mfane n'Abafilisitiya. Araheza arikomanya n'inkomezi ziwe zose, aho zishika inzu ihomvokera kuri babaganwa no ku bantu bose bari muri yo. Nuko abo yishe mu gupfa kwiwe baruta abo yishe akiriho. Maze abiwabo nabo kwa se bose baramanuka bajana ikiziga ciwe barakidugana, bamuhamba hagati y'Isora ni Eshitayoni, ahantu aho se Manowa yahambwe. Kandi Samusoni yari amaze imyaka 20 acira imanza Abisirayeli. Murumva rero yuko Samusoni nubwo yari yarakoze amakosa ariko Imana ntiyamuhevye, Imana yagumanye nawe. Hama ku buryo no ku munota wa nyuma yasabye Imana imuha inkomezi, kandi Imana irazimuha kugira ngo ashobore guhora Abafilisitiya ibyo bamukoreye.